turabahaye kaze mwese muri ko muratwumviriza muri kino kiganiro. Uyu munsi turi muri JC Productions, hari ikigo gisanzwe gikorera ibikorwa bitandukanye, harimo guhinyanyura amasanamu, guhinyanyura amafoto, eka mbere no guhinyanyura amasinema. Muno munsi muri studio muri kumwe na Jeo Divine Akimana, turi kumwe kandi n'umutumire yatugendeye hinge atwidondore. Karibu. Murakoze. Mbega ushobora kubwira ariko batwumviriza turi kumwe nande, ego ninde akora iki? Hey, what's up everybody? It's your boy LENOG, the best rap in the building, the black team forever. Kubatanzi nitwa Renoji, the best rapper. Sanzwe ndi umurapero nganyene mu Burundi. Murakoze, uzayitwa Renoji. Murakoze cyane Renoji, turabahaye ikaze hano muri JC Productions. Ego none barumvise ko ari Renoji, mbega Renoji ninde n'umurundi abahehe? Ego byose bashaka kumenyesha ariko baratwumviriza. Yap, Renoji n'umurapero nyene mu Burundi. Fise nationality nganyene mu Burundi, none avukiye abavyeyi banje bose n'abarundi. Bon, Renoji aba mu Kamenge. Anyuma gato y'abo abantu. N'umunyeshuri ariga. Ego Renoji, murakoze cyane. Muratubwiye yuko musanzwe muri abaririmbyi na cyane cyane abarapera. Mbega Renoji, byatanguye gute kugira muyumviremwo igikorwa cyo kuririmba? Mushobora kugaragaza iyo mpano yanyu y'umuziki, byatanguye gute mwavyo nyene mubibwire abariko baratwumviriza? Bon, juste ikintu kigitangura, kugira ugitangure kwanza niko ubu cyumvamwo. Kiba kikurimwo kandi kitaba kije giturumbuka, kiba gifise aho cavuye. Juste nanje ko nyene kugira ntangure kuririmba kandi mbo murape, nakuze ndi umwana akunda kumviriza indirimbo cyane cyane za rap. Nanje ndiyumvira ati ibi nanje ndashaka kubishobora, hama niko gucanja ko nanje ndabikora kugwa cyambere no kudubwa nyene, mbona birakunze cyane ndabandanya. Yap. Ego murakoze cyane. Mbega muri zo ndirimbo zawe aravuze kuri umuraperi, ni kuvuga urimba urara ibintu by'amarap. So mbega murashobora kutubwira la content ahanini ivyo muririmba, nimba ari urukundo, nimba ari impanuro, navyo nyene tukabimenya canke ariko batwumviriza bakabimenya? Bon, kuririmba sijikuzamwo, biravana n'igihe uburimo wewe canke igihe ubona nka mugenza warimo, canke juste ikintu ubona ko kirakundwa cyane mu minsi, uravuga ati mbega kurya arimbye sije yuko igakundwa nka kurya, reka nanje ngerageze ndabe. Sinovuga juste ngo ndirimba urukundo canke ngo ubuzima, byose ndaririmba ndabicanga ko yani ndirimbo mfise ziratandukanye. Yap. Ya murakoze cyane. None watubwiye yuko byatango kiri muto cyane. Mbega ni iki cyaje kigutuma kigusunika ku buryo n'ubumva woguma ushaka kuririmba? Yap, ikintu nabonye, ikintu cyose ugikoze ugikunze, munyuma kiravamo ingaruka nziza kandi kashogera akamaro wewe n'umuryango wawe. Yap, ikintu rero cyatumye nguma nkora music ntayihagaritse. Umuziki si game ahubwo ni deal nakazi. Yap. Ego murakoze cyane. Umuziki si game ni deal. Ya ego cyane. Mbega murashobora kutubwira gushika uno munsi mumaze gushira habone indirimbo zingahe, nimba ho baharimo mumaze kugira na video, navyo nyene mubitubwire? Bon, kuri no mwanya mfise indirimbo zishika kuri 8. Audio gusa. Clip sindaronka uburyo bwo kuyikora, mugavuba cyane ndibaza ko biriko biratungana. Ego mufite indirimbo 8, muvuze ko zose ari audio mutashobora kugira ama clip, donc mugire video. Mbega Renoji, turazi ko ubuzima bw'abanyeshuri atari ikintu cyoroshe, kandi tukaba tuzi yuko ibi bintu byo kuririmba canke gukina amasinema ari ibintu bitwara uburyo. Mbega mwebwe ntibyabagoye kugira mushobore gutangura mwebasi nko ku muziki wa mbere, uburyo mwabukuye hehe, byagenze gute, ntangorane mwahuye nazo? Ya mu bisanzwe nyene si ibintu byoroshe nyene, urumva namwe murabizi. Gukora ikintu udafise ugufasha ugusunika, kubera nkanje deja ndi umwana nta kazi mfise, mu gatondo mba ndi kwishuri nkataha. Urumva si ntiduhembwa sukura bwo nitwe duhemba. Juste rero umuziki je nkitangura gukora ego byarangora, mugabo uko nagenda akora niyo nguruza mu nyuma
narose umfasha nyene amfasha kugira ngo nanje nshika abandi bageraje ntashoboye kwigeza. Yep. Ego umva ko havuye nko gufasha kugira ngo ushobore gutera imbere, dufate reka tubivyite gutyo ko wateye imbere naho utaratera imbere cyane nko wabivuze, ariko mu gihe bavuga ati buke buke nibwo rugendo. Ego none izo ndirimbo witi zakorewe hehe? Ko turazi ko benshi batubwira ko ziba zakore muri master music, abandi hehe na hehe. Mbega wewe ni hehe studio yashoboye kugufasha kugira ushobore gushira ahabona izo ndirimbo zawe? Bon, avant yuko nza kuba ino town nahora mba mu Kayanza home aho mvuka. Nakoreyeyo indirimbo zishika kuri 4 zo nakoreyeyo ku studio yaho. Iyo studio bayita gute? Bayitwaye Melody. Nibaza ko tubivuze turi Bujumbura benshi ntibayimenya, mugabo kuri kwa turaba azi mu Kayanza iyo studio irazwe ko yani nkayo ihari yonyene. Mbaho kwizo zindi zisigaye narakorewe mu studio atandukanye. Narakorewe muri Master Music, ndakorera kwa Gigabit. Haro n'iyindi two turakora mugayo nirasohoka twakoreye nganyene muri studio yanyu JC Production. Ego tubaza ko vuba igiye gusohoka kandi vuba cyane. Ego murakoze. Hama muratubwiye yuko izo witi hariho zine mwakoreye muri studio mu Kayanza aho musanzwe muvuka, mumaze gushika ni Bujumbura mwavuze yuko hari izindi mwakoreye mu studio atandukanye nka Master Music, Gigabit n'ahandi. Murabwiye abafans cyangwa ariko batwumviza ko hariho n'indimbo mbere nshasha muri ko mudutegurira. Mbega iyo mwavuze yuko kandi iri kitegurirwa aha muri JC Productions. Mbe mushobora kutubwira icyo kintu cyatumye mudashobora gusumbira muri Master Music canke muri Gigabit mukaza gukorera hano muri JC Production? Nibyo bavuga ati uyu utagenda cyane hari byinshi utamenya. Mukirundi ngo akanyoni katagurutse nikabenye yo bweze. Ndumva n'imiganura Yego. So natwe rero cyatumye dukora iyo ndirimbo muri JC ni studio nshasha, studio twabonye ikwije ifise byose juste twashatse kumva turabe ko ibyo tubona by'ukuri bazi kubikoresha bafite ubumenyi bwabyo juste tubone ko bataje guhubya abandi ahubwo baje bazanye iterambere tutari bwabone. Nico cyatumye tuyikorera ngaha kugira ngo niyo n'abandi bagenzi bacu bora bakora handi bayumva bazumve ati hariya naho hari ikintu hama nabo baze kuhakorera. Ego cyane murakoze. Reka turindire kumbure turindire ivyo byango muzokura muri JC Productions. None nka wewe ego warumvise ko bakora ibintu bigezweho, warumvise ko bafise nyene dufate ivyuma bigezweho ibintu nyene biri ku mwanya. Mbega wavyumvise hehe, byakugendeye gute, wabimenye gute ho iyo JC Production wayimenye gute? Ho bari wundi muntu wumvite indirimbo yo yakoreweyo canke wayibonye ku ma YouTube canke washaka kutubwira muri make ingene wayumvise? Nta ndirimbo vraiment irasohora nayo nimba yasohotse sindayumva. JC nayibonye ntembera kubera iri kubaraba rya ETS, nanje no nkunda guca kenshi hama ndinjira ndabaza turavugana n'abaho. Ego nibo bampaye umuco, sinovuga ngo naravye ku bandi cyangwa numvise indirimbo yasohotse aya sindayumva kabisa. Ego murakoze cyane, turabakengurukiye cyane. Mbega nigikimwobwira abari nyuma nk'abasanzwe bumva bafise iyo talent yo kuririmba, nigikimwo babwira kucerekeye umuziki kubera benshi barafise ingabirana ariko bakabura ingene babigenza. Nigikimwobwira abandi canke nigikimwobwira abandi baririmbyi dufate abakuze cyane barabatanguriye muri make, nigikimwo bashikiriza? Mpereye ku bakuze badukuriye natwe, icyo no basaba ni gushigikira abandi bato babona ko bashobora kugera hejuru, apana kubirengagiza kubera nta icyo ntashoboye gukora mfashijwe na naka kindashoboye kugera ko kubera ingufu ziwanje ntizinkwiye kandi ndabyumva neza ko zidakwiye dashobora gukora byose mbona nshaka gushikira. Icyo no basaba ni gufasha gushigikira
icyo babona cyose bashoboye gukora bagikore kugira ngo kubera abo bazogenda canke basaze bademisione mu kazi hasigara abandi kugira umuziki wacu ntuzoce wibagirana uzoguma uvuga hama about kuba batarabiyumvamo gukora umuziki nabasaba bagire effort yose ishoboka bakore kwera biraryoshe sana kandi nkuko nabivuze si game ni deal irahemba kwera kabisa. Murakoze cyane ya bakunzi mwese mwariko muratwumviriza murumvise ivyo Rinoji atushikirije murumvise kuba mufana murumvise indirimbo amaze gukora 8 murumvise kandi ko ariko yadutegura n'ibindi bishasha na cyane cyane ko yagiye muri iyo indi studio ya JC Productions akaba yatwijeje neza ko ariko aduhinyanyura ariko aramufasha guhinyanyura kugira azotuzanire ibintu bimeze neza. Rero ndabashimiye cyane kuri umwanya mwamaranye natwe ndabashimiye kuri kajya mwafashe kutwumviriza nongera nshimira kandi n'umutumire Rinoji turagushimiye cyane ko waje hano muri JC Productions katugendera rero sinzi nimba atakandi kajambo ufise orenza ko ashobora gusezera abafanzi n'abariko barakumviriza. Abafanzi banje ndabashimiye cyane kuno mugenda muramfasha iyo nsohoye igikorwa ndabasaba ko muguma mudushigikira kubita subscribe n'amashare kuko ntitwobishobora mudahari muze mukomeze kubikora nkuko ejo natwe tuzogera abandi bari murakoze cyane.